Nuko rero nshuti bakunzi ba Sunny Stars TV nkuko rero mubibona twamaze gushika iyi ni stade Ngoma, ni stade ya Capitale Politique. Abatari bakeneye baza yuko muzi nka stade ya Musongati FC ari naho hasanzwe bakina no mugwi wonganya Gitega witwa Flambeau du Centre, ariko ndakwibutsa yuko ni stade ya Musongati FC. Ni stade Ngoma rero ahagiye kubera urukino ubunyene muri za nkino za Primus League. Ndakwibutsa yuko ari kondwi igira kabiri, aho rero umugwi wa Musongati FC ugiye gutana mu mitwe n'umugwi wa Royale. Tugero tubaha ikaze bakunzi bacu kugira ngo runo rukino murukurikirane, kumbure abashoye gushika kuri stade Ngoma musubiremo kandi mukurikirane no rukino, ariko abatashoye kuhashika namwe murabe ingene urukino rwari rwifashe. Tugero tubibutse yuko uru rukino rero rugiye kuba mu gihe umugwi wa Musongati abatari bake musanzwe mukunda cyane bonga mu gisagara ca Gitega ndetse no mu yindi mihingo itandukanye. Uru rukino rero ukaba rugiye gutangura hariya. Turana yuko abakinyi ba Musongati bamaze kabisa gutangura guhererekanya umupira, nuko rero biba bimeze ni N-Pro kabisa akaba yimanuke no munsi akaba ari kuri kamera hariya. Turana mupira bawuhereza umunyegori wa Musongati FC ahereza mugenzi we hariya ku ruhande. Abakinyi ba Musongati kabisa biboneka yuko muri no minsi kabisa amahirwe yo gutsinda ari karababana make, kuko muri no mwanya tuvugana bafise inota rimwe mu gihe batotsinda runo rukino, bari mu kibanza ca 13, aho rero runo rukino batorutsinda kabisa biza kuboneka yuko baca bandanya bakoroka cyane. Nuko Royal FC ahereza mugenzi we nimero 3 ari ku mupira usoka hanze kabisa, mupira usoka hanze. Abakinyi ba Musongati bawerezanya neza hariya nimero 20 yambaye nimero 20, nimero 20 neza mugenzi we hariya ku ruhande nimero 3 satiraria ariko kabisa umupira usoka hanze kabisa. Nko nakubwiye rero biraboneka ko kabisa uno mugwi wa Musongati muri no misi amahirwe yo gutsinda kabisa atari yose, ariko twizeye yuko no mugwi uno mushobora gukora amateka kabisa ukaraba ugatsinda no mugwi wa Royal FC kumbure kugira ngo urabe ko nawe ushobora kuduza amanota. Ni mu gihe umugwi basanzwe bahanganye, ndabivuge gutyo kuko asanzwe ari imigwi ibiri iri mu kibanza kimwe mu gisagara kimwe ca Gitega, ari we Flambeau du Centre uza mu kibanza ca mbere n'amanota ashika kuri 6. Urumva ko mu gihe umugwi wa Musongati nawe uharugwa ku inota rimwe gusa utotsinda runo rukino, ibintu bitoba byifashe neza cyane, ibintu bitoba bimeze neza cyane, ariko twizere ko kabisa abaza kubikora kuko turano ko bariko barasatira hariya, bariko baragerageza gusatira. Ndakwibutsa yuko iyi ni Sunny Stars TV N-Pro yamaze kwishikira kabisa kuri kamera no munsi akaba ari karabikora kabisa, ibintu bikaba bimeze neza cyane. Ndakwibutsa yuko kabisa no munsi natugiye kugaruka kuri micro tugenda tubereka neza tunabateramisha mwirabira no rukino. Ari umutwe kabisa wa nimero 11 hariyo no mukinyi wa Musongati FC kabisa, vyagerageje kwankaho yagerageje kuraba ko yohengekera mwigora, ariko ntivyamugendekera neza. Hariya ku ruhande biraboneka yuko umumenyereza Dodinga haguma bereka ati raba mukenyure kumwe nabereka turabe ko twova muri bino bibanza kabisa. Ibi bibanza biragayitse muri wa mugwi wa Gikundiro nkuko abatari bakibakunda kubivuga. Mupira bawuta hanze y'ikibuga ugiye gusubizwa mu kibuga n'abakinyi ba Royal FC, ahereza mugenzi we hariya, mugenzi we kwa nimero 6 nimero 5 ahereza mugenzi we nguku, ibintu bibandanya bimera neza cyane kabisa. Akaba ari penalty rero, penalty igiye gutegwa na kote cyane na ekipe ya Musongati FC, bikaba bigiye kwiviramwo igitsindo tonari ya Cukuru kabisa. Penalty ayihagaze ko Cukuru hari yahagaze kuri penalty, ibintu bigiye kuvamwe igitsindo ca mbere nkuko musanze muzi ko penalty ari nk'igitsindo kabisa, ariko hamwe yohoshe no penalty mu kamarasho go igitsindo ca mbere kabisa, igitsindo ca mbere cy'uno mugwi wa Musongati FC, aho rero iki gitsindo kabisa kigiye kwiviramwo kumbure icizere yuko ino ekipe ya Musongati kabisa ishobora gutahukana intsinzi no munsi mu gihe rero bariko barahura nino ekipe ya Royal FC, ekipe ikomoka hariya mu ntara ya Muramvya.
Yes, tugaruka muri tele nk'uko mwavyumvise kabisa. Ni CCT promoter kuri micro, hariya ni pro hari kuri kamera. Igitsindo kimaze kuba kimwe ca Musongati FC, igitsindo cavuye kabisa kuri penalty kwikosa ryakozwe hariya muri surface de réparation. Nuko barinjira kabisa ariko umupira wo kura mu vyara kabisa hariya Royal FC baduga ariko Musongati FC isubiza umupira hariya. Nuko Royal FC bagerageza guhereza barabe ko bogombora kino gitsinda ariko kabisa yasinze ko biza kuyorera ariko hariya nimero 19 wa Royal FC araduga turabe uziko yari yiyinjije habuze gato kabisa yari agitaye mu igori kandi kabisa uno musamye we Ismail Wironda cyari kumugora gukurayo. Reka ronda kwibutse yuko kabisa ariko na kick Kona kiki kabisa. Yewe. Ibintu birahaswe kuba amazi kabisa hariya ku igori rya Ismail Wironda ariko biraboneka ko no musore ashobora kuba bamubabaje. Sori bashobora kuba bamubabaje hariya muhagarikizi ariko araraba ibintu ukuntu vyifashe. Abaganga nabo bariko barirukanga kabisa. Ariko bamubwira ati subira inyuma ntacabaye. Subira inyuma ntacabaye. Ati gerageza subira inyuma ntacabaye kabisa. Ntacabaye kabisa. Umupira uhereza mugenzi we hariya Shunguruka gerageza kwihweza rondera nimero yambaye nimero 20 hariya ku ruhande rwa Musongati FC baherezanya neza umupira amakorosi kabisa ariko umupira mu mwaka neza cyane umupira mu mwaka ariko subiza inyuma kwa Ismail Wironda subiza inyuma kwa Wironda kabisa ibintu bikaca bigenda neza hariya umupira rasi shoot ndenda rondera nimero 11 nizo yambaye hariya baronderana ariko umupira Royal FC bawisubiza Royal FC bawisubiza kabisa. Reka tushimire abantu mwese mukurikirana imbonesha kuri yanyu Sunny Stars TV tubamenyeshe ko kabisa tubemereye tunabemerera yuko inkino zose nyinshi cyane kabisa tuzogerageza kuzicisha hano kuri runo rubuga rwanyu kugira ngo abataba bashoboye gushika muri stade Ingoma cyangwa kuyandi ma stade agiye atandukanye mushobora kwibonera inkino ukuntu zigenda ndetse kandi n'abahashitse mwifuza kuraba gusubira kuraba ibiba byabereye muri zino nkino muze mu bibone hariya bamukorera ikosa kufra zikaza kuba zigomba zibe zine aho rero biboneka yuko kabisa babakinyi ba Royal FC bariko baragerageza gukora amakosa atari make amakufra mesi cyane ndabibutsa ko n'igitsindo cavuye kuri penalty kwikosa ryakozwe hariya muri surface de réparation. Iyi ni kufra rigiye gutegwa no musore yambaye nimero 13 ariko bavugana nturiya wundi musore utireka ndabe tubacanga cyane hama tuzi kubitera rasi sho aratera shot no mutama kabisa uno mukinyi bamukuye muri Musongati Eni pro mbonye na kamera ijugumira kabisa avuga ati gitsindo kirinjiye ariko uno musemyi wa Royal FC aragerageza kabisa umupira na ukurayo nubwo abaye kona kick kabisa yari yagerageje baze kumugurira akantu bamugurira akantu kabisa baracabana nyarinjira yes nuko hari abahereza cukuru kwa mugenzi we agerageza arabukuna mucenga kidogo aramuhenda ahereza nimero 3 nizo yambaye yari yagerageza kurunga umupira hagati ariko hari abakinyi ba Royal FC bavuga ati wapi niho turengana ariko abakinyi ba Musongati bisubiza umupira hari ya nimero 11 kabisa umupira ugarukana warugerageje gusohoka hanze y'ikibuga ariko hari ya kabisa Shukuri yaza gufatira umupira ya cyari kuba ikindi gitsindo kigira kabiri biraboneka ko yari yahagaze neza kabisa avuga ati dushaka ibitsindo byinshi kuko muri no higanwa muguma mutwagiriza ko tudatsinda atari kare ko no munsi tubereke ko natwe twagiye ibintu dushobora kubikora
kiracari gice ca mbere igitsina kiracari kimwe ca Musongati FC yatsinze Royal kuri penalty ndakwibutse yuko hari kuri penalty igitsindo cinjijwe na Musore Aro kabisa bamuhereza umupira ariko agerageza gutera umutwe ariko biranka abakinyi ba Royal FC bisubiza umupira barakwegana hariya bagerageza baraba yuko mukuru mu mupira mu vy'umupira ushira muri mosheri umupira ugiye gusubizwa mu kibuga nabana bakinyi ba Royal FC hariya nuko barabandanya baherezanya gutyo baraduga kabisa turabiyo biherera kabisa hariya yambaye nimero 7 ni bano bakinyi ba Royal FC bakomoka mu ntara muramye ko ndakwibutse ko basanzwe ngaha mu gisagara ca Gitega urumva n'imigwi ibiri iva ngaha mu gisagara ca Gitega kabisa umupira uriya musore awuta muri mweshe ibintu bica bigenda neza kabisa ibintu bica bigenda neza kuri bano bakinyi ba Royal FC basubira kwakira umupira neza tankomanzi baherezanya hariya areza uyambaye nimero 24 hariya tubibutsa yuko abakinyi ba Royal FC bariko baraduga neza cyane baraba yuko bogombora arasi shoot ariko hariya birase kabisa kwatera umutwe hariya kugira ngo igitego cinjire hariya mu igori rya Wironja Ismael Nizi nkino rero zo muri Premier League kabisa tuza ko turi kundwigira kabiri aboneka yuko no mugwi wa Musongati FC kabisa ikibanza nubwo match zikiri hafi kitari ciza cyane ko bari mu kibanza ca 13 uno munsi turamenye ikibanza baza kuraramwe nubwo tubona bariko baragerageza kumanuka iriya ni counter attack ariko arafrena kabisa hereza mugenzi we hariya subiza mugenzi we ariko atanga umupira mu bicane kabisa bakenye ba Royal FC bace basubiza umupira imbere hariya hereza mugenzi we biracabandanya baduga neza cyane baraduga kabisa ibintu bimeze gute ibintu bimeze neza cyane biracameze neza cyane ku mugwi wa Musongati FC kuko bamaze kubikamwo igitsindo ca mbere ariko hariya baragerageza gusatira Royal FC hariya hajya hano hamaze iba inshuro zibiri bakunda kuvuga ngo kabiri karazigwa ariko rindira turabe kabisa iyo biza guherera nibabandanya gutya kabisa turane ko hano uno mugwi wa Royal FC bahava bahakura ikintu kabisa muratubabarira kuri aka gapasaje gatoye kari kavuyemo kabisa koko twariko turafata ku mazi ariko tugaruka kabisa tugenda tubabwira urukino kuntu ruko ruragenda tugenda tubabwira urukino kuntu ruragenda hariya Musongati kabisa bari basatiriye igori ryayo ariko umupira bawucisha ku ruhande ariko ndakwibutse ko ari corner kick ku ruhande rwa Royal FC iyi ni indi corner kick ku ruhande rwa Royal FC kabisa bakaba bagiye rero bagiye gutera corner kick kabisa tutaramenye civamwe aratera ariko Ismail Wironje umupira wakira neza cyane arungika yihuse imbere kugira ngo hariya turabukuntu bigenda ariko hari umukinyi umwe gusa agerageza kumutangira umupira usohoka hanze kabisa Sesi hit promote no munsi nimanukiye mwari mumenyereye mu muziki ariko no mu nkino kabisa tugiye kuba kumwe namwe kuri Sunny Stars TV kugira ngo ibintu bigende neza cyane murumva yuko amazina y'abakinyi kabisa tutaragerageza kuyametriza neza kugira ngo tugende turababwira amazina yabo ariko twabitanguye kandi ndibaza ko bizogenda neza
bama bambwire ko rino jwi kabisa rivuze amakuru y'imikino byo bimeze neza cyane ntabyo kwitarika impano Eni Pro yambwiye kenshi cyane ati nyabuna sisiti promoter gerageza kwanima amamace abantu baryohera uno munsi rero naje kabisa kugira ngo ibintu kabisa bizoze biragenda neza kuri runo buga rwanyu rega twaraje kandi twaje tuje sivyo ka Eni Pro twaje tuje kabisa twaje tuje nuko rero dushimire cyane abantu bakunda kudutera intege na cyane abantu bakunda kutuba hafi kabisa kugira ngo ibiganiro byacu bigende bibashikira dushimira cyane abamaze kugira subscribe ari yaramanuka yambaye nimero 3 nuno mukinyi wa Musongati FC ariko mugenzi wari yaramugora umupira usoka hanze umupira ugiye gusubizwa mu kibuga n'abakinyi ba Musongati FC ahereza mugenzi yambaye nimero 20 ariko no mukinyi wa Royal FC umupira usubiza muri Muhashera umupira ugiye gusubizwa mu kibuga nabano bakinyi ba Musongati FC ugiye gusubizwa mu kibuga nabano bakinyi ba Musongati FC gutyo ibintu bice bigenda neza hariya kabisa turane ko ibintu bikomera bigenda buke inyuma yo kwinjiza ikindi gitsindo nta wundi arasubira kandi kabisa gushira ikindi ariko turone ko bana bakinyi ba Musongati kabisa bariko baragerageza gusatira gutyo kugira ngo turabiye ibintu biza guhava biherera igice kiracari cyambere gitsindo kiracari cyambere ku mugwi wa Musongati FC umugwi wa Musongati FC kabisa uno mugwi wa Musongati FC kabisa uno munsi kabisa ukaba waje wazikenyeye aho rero mugabo tubona yuko kabisa muri stade abantu ntibari benshi cyane kandi nuko ntibari bake nitwavuga ngo hakubise harazima abantu barahara ariko si benshi cyane biraboneka yuko hariya n'umugwi wa jenga kabisa uniform atari kirenga kandi atari benshi cyane nkuko twahora ariko zangoma zo turazibona kabisa bagoma bakubita hariya abantu si benshi cyane hariya ku mugwi wa jenga ariko barahari uretse ko ku ruhande rwa Royal FC batanaga kacira ikindi gitsindo rero kikaba gihatswe ikindi gitsindo kikaba gihatswe ariko hariya akaba kubise neza umutwe nawo kubise ku ipoto umutwe ukubise ku ipoto kabisa uriya munyezamu wa Royal FC akubise umutwe ku ipoto kabisa hamwe rero yosohoka ikibuga mu gihe biboneka ko yari karasama neza imipira cyane ibintu ndivyo hava ngo bimugendere neza cyane ibintu byaca bimera nabi cyane nuko rero ndabibutse yuko ku ruhande rw'abakinyi ba Musongati FC turafise uwitwa Ismail Wironda hariya muri mwigori Isa Ibel yambaye nimero 13 ono yitwa Chris Ndikumana yambaye nimero 3 Musa Mujyango yambaye nimero 4 Yannick ari yambaye nimero 14 Fabrice yambaye nimero 20 Musore Aro yambaye nimero 7 hariya Felix yambaye nimero 11 hariya Mosi yambaye nimero 24 hariya witwa Shebe yambaye nimero 6 hariya rero Loha niwe mu golikipa kabisa ngira ngo waza guhava aramprasa mu gihe yitwa Ismail Wironda yogira ikibazo nuko nugo rutonde rw'abakinyi bari mu kibuga ku ruhande rwa Musongati rutonde nugo kabisa abakinyi ba Musongati rutonde nugo kweri hariya yababaye reka dufate ku mazi turaza kugaruka bona nko mubona tukaba twagarutse mu kibuga hariya no munyezamu wa Royal FC yavyutse kabisa aho rero yakubise umutwe ku ipoto avuga ati reka ngaruke ndabe kabisa tubanaye dusatira ariko hariya aramusunura kabisa n'amaboko no musore wa Royal FC yambaye nimero 7 bamusunura n'amaboko iriko rero rikaba rigiye guhanwa ku ruhande rwa Musongati ariko rihanwe na Royal FC yambaye nimero 24 hariya ahereza mugenzi we gutyo basubira musubiza umupira ariko arungi kari imbere kugira ngo arabe ko yoduga shoot ariko hariya kagashuti nakubwana hariya kwa Ismail Wironda kabisa kagashuti nakubwana kabisa hariya kwa Ismail Wironda
hariya bakubwira ati ntaco bukoze agapira kaje nka kurya nanje no gasama gapira kaje nka kurya kabisa kaje direct hariya uyu musore yambaye nimero 11 bamwita Felix wa Musonga TFC arasa umutwe ariko vyankangira ngo mwabibonye ari umupira barawudugana hariya yambaye nimero 13 bamwita Isaibel ahereza mugenzi we hariya kwa Ismail Wironja Ismail Wironja arondera mugenzi we basubiza kwa Ismail Wironja kwa nimero 14 bamwita Yannick kabisa agerageza gushunguruka arondera bagenzi biwe ari yashira kwa Chukuru kwa Yannick kwa mugenzi wiwe ari ariko mupira uja muri mweshe rushizwe mu kibuga none musore yambaye nimero 6 bamwita nde hariya bamwita Sheke au Shebe ntabwo ari Shebe romantique wandi muramwumva mu muziki ariko no yitwa Sheke nimba atari Shebe abakinyi bafite n'amazina atugora kabisa nka twebwe nabamenyesheje ko ari rya mbere tuje muri bino bintu ariko ngira ngo murumva ko kabisa ku match gira kabiri tuzatuza dukora umuti kabisa turamenyesha ko kabisa tuzatuyibereye ari ya Royal FC baherezanya reka ariko bagerageza kumwaka umupira ahereza ipasi ariko ari ya Royal FC bamushira hasi kabisa gakosa kabisa amushize hasi avuga ati ivyo turabihana hari yaruge ku mupira arondera mugenzi we ariko abakenye ba Musonga TFC niho bari bibereye hariya musore aro yambaye nimero 7 musore aro ahereza nimero 11 bamwita hariya turabona ko kabisa ibintu bimeze neza cyane turabona ko abakenye ba Musonga kabisa baje bipanze no munsi abakinyi ba Musonga baje bipanze hari ku Rwanda arashunguruka iyo ni counter attack ariko umupira baramufrena kabisa ari nimero 17 wa Royal FC agerageza kudoga arahereza mugenzi we yarondera nimero 7 ariko kabisa umupira urabacoroka hariya Wironda avuga ati mwigumire hiyo ndaje ndawubasubize ibintu nuko vyifashe muri no mwanya hariya mu kibuga iyi ni Stade Ngoma hariya baraherezanya nimero 24 asubiza kwa mugenzi wiwe 24 Mose kabisa ariko umupira uja hanze ugiye gusubizwa mu kibuga n'amaboko n'abano bakinyi ba Royal FC abakinyi ba Royal FC kabisa abakinyi ba Royal FC kabisa biboneka ko kabisa batariko barakira umupira cyane nka Musonga TFC kabisa biraboneka ko bariko baragerageza gusatira bariko boshiramwo igitsindo kigira kabiri turagushimira wewe umaze kugira subscribe kuri chaîne yacu ya Sunny Stars TV tukwibutsa yuko kabisa atahande hano ushobora kuronka imipira ugiye kuza uraronka imipira kabisa imeze neza cyane ikibiriraho imipira kabisa ugerageza kuyirabira kabisa uhibereye nk'uhibereye ene prakubwira ati mba nimanukiye utisishoye kuvumbura abaririmbye cyangwa kuganiriza abaririmbye gusa no gukamera match turabikora nuko twe turabato turava mu muziki mugiye kudusangayo nkuko vyahoze nkuko vyama ako katukwibutsa ko no mu mikino uzodusangayo hariya uno mukinyi yambaye nimero 11 bamwita Felix wa Musonga ati yakorewe ikosa tutigeze tumenya twabonye yicaye mu kibuga ariko turabona ko zambangukira gutabara bamwe muri protection civile bamwe mumenyereye bariko barazimya imicankwa no muri stade babashitse kugira ngo umukinyi ashobe kugira ikibazo gitoromboka bashobore kuca bamukura mu kibuga kugira ngo abaganga bamwiteho ari nyuma y'ikibuga nuko rero biba bimeze kabisa ariko umukinyi avuga ati ntamvo yo kunterura reka nisobokane buke numvirize yuko nobandanya nkina ariko biraboneka ko yababaye ko kagenda arashinyiriza isogisi yamanuye hariya nibaza ko bashobora kuba bamaye igica mu rundi iri kosa rero twigeze tubona umuntu yarikoze nta n'uwo bigeze bahana ntawe ubizi ngira ngo ni kwa kundi bashobora kudonorana kimya canke akicako canke imbwa zikaryama ibiba muri tere nibaza ko mubizi ari nigo n'umuntu yiteye kare ukabona ari muri tere araguye twamutubize mu mateka y'umupira w'amaguru ivyo bintu vyama vyabaye kabisa ni prosuko man. Yes. Ndamuhojeje ni pro ngira ngo mwamwumvise. Ni pro kabisa. Ari kuri kamera ari umupira kabisa basubiza mu kibuga. Umupira bawusubiza mu kibuga. Nuko umupira bawusubiza mu kibuga ariko hariya bahevye kuvuza ingoma babakinyi nako wa mugwa bajenga bakoma karuru sinzi kibaye hariya.
ariko biboneka ko kabisa muri stade n'agacerere muri stade n'agacerere muri stade n'agacerere ariko baragarutse iyo ziriya ngoma zanumye kabisa abantu baba banumye hariya barashunguruka ariko arabafrena yambaye nimero 6 nuno musore wo mu mugwi wa Royal FC yambaye nimero 6 kabisa avuze ati nta kuntu worenga ngaha hariya bamwita karata twatanguye kubaza ariko hariya shukuru kabisa bamukubita umupira wo ku mutima ariko arazempera hariya mu kibuga ariko abakinyi ba Royal FC bariko baragerageza kuduga basatira hariya kwa Wironja ariko barabafrena hariya biracaboneka yuko hariya uno mukinyi akiryamye mu kibuga ntacyo barabivuga ko ntacyo bari bwabivuge ko ariko hariya ariko arakubita amaboko hasi avuga ati ko mwampevye ariko turabona ko hariya gato gato George ariko aragerageza kwegera kuraba icabaye ariko aragerageza kuraba ikibaye kabisa reka ndakwitse ko witwa Kofi ari hariya mu niwe goalkeeper wa Royal FC yambaye nimero 1 ariko witwa Alpha yambaye nimero 24 ariko Didier yambaye nimero 7 tukwibutsa yuko uno musore yambaye nimero 9 kabisa agiye kuramprasa wa musore yasohoka ngira ngo mwamubonye arindi yagiye kumusubirira hariya nimero 6 ariwe bita Karata kabisa yakira umupira neza cyane uko bariko baraherezanya kabisa hariya muri Royal FC yambaye nimero 24 bamwita Alpha ahereza mugenzi wiwe Shaban yasubije kwa nimero 10 ariko hariya barako baraduga ariko amushira hasi kabisa amubwira ati ugasubira uraza kuraba ibiza gukurikira usubiriye uraza kuraba ibiza gukurikira ni karata turayitanga uti ntiwibaze ko ikarata zantakaranye mfise Rouge mfise na John mu mufuko ita kuba ikubereye ndaza kuyiguha uti wihende usubire gusa hama ngerageze kugukubita ikarata hariya arahereza umupira ahereza kwa Ismail Wironja agerageza kubwira ati panura mwagure ikibuga umupira nabo basubiza neza cyane nuko ibintu birabandanya neza kabisa umupira wasoranze basubiza mu kibuga n'amaboko ariko umupira usubira hanze umupira ugiye gusubizwa mu kibuga n'abakinyi ba Musongati FC bakoresheje amaboko nako ba Royal FC bakoresheje amaboko ayambaye nimero 3 ahereza mugenzi we ariko umupira usubira hanze kandi umupira usubira hanze basubiza mu kibuga n'amaboko bano bakinyi ba Royal FC nuko hari yarasi shoot ndende arondera no mukinya jeje kwinjira mushasha ariko umupira wo mukura mu vyara hariya baherezanya neza cyane baduga ariko hariya baboneka ko kabisa bakoze uruhome abo bakinyi ba Musongati FC hariya bakoze uruhome kabisa kugira ngo baze kubacika bashobore gushika hariya mu igori kwa Ismail Wironja biraza kuba ikibazo ca gisirikare ngo nico kibazo ca mbere kigoye ngaha muri kino gihugu cyacu c'u Burundi baraba ibintu byinshi barakuza ibiharuro ako abanje kuraba ko ibintu birakomeye kabisa hariya abakinyi ba Royal FC bakura agasuzuguro bavuga ati igitsindo ca mbere kije kugombora cakene gitsindo hariya N Pro aka kantu wagakameye utaka kantu karimbo kabisa gitsindo c'amateka iki gitsindo ni c'amateka kabisa igitsindo ca tekinika igitsindo kabisa c'ubuhinga aba bakinyi bahanatushe hariya mu kibuga bavuga ati turi kuya gasuzuguro ubu mugabangana n'iyundi ni kimwe ku kindi ariko hariya bagerageza gushunguruka ariko biranka ahereza mugenzi wa nimero 5 araduga kwa nimero 19 abona abakinyi ba Royal FC bariko baraheza umupira hariya nimero 5 araduga ahereza nimero 7 hariya asubira kurondera nimero 17 ariko
hariya nimero 10 arasubira arahereza mugenzi we hariya basunurana bavuga ati hariya waje utariye cyangwa waje wariye nuko uko bintu biba bimeze hariya nimero 24 yasubiza kwa mugenzi we hariya umunyezamu wa Royal FC kabisa bamwita Kofi yambaye nimero 1 ahereza nimero 5 hariya bamwita mupira baracabandanye kabisa bariko barawuherezanya neza cyane ibintu biboneka neza cyane kabisa hariya mu kibuga yuko ino migwi yose uko ari ibiri kabisa izana nyandi maraso mashasha mu gihe igitsindo ca mbere Musongati yari yinjije bagerageje kukigomborera ko kabisa igitsindo cinjiye kuri penalty ariyo kubisa gashuti keza cyane mu igore iriya shuti nta muntu yari kuyisama uretse ko Isomari wironje yari karakumbagara hariya akubisa gashuti kameze neza cyane gitsindo kibaba barakigomboye nuko baraduga neza cyane ariko umupira wakubita muri Mwashere umupira ugiye gusubizwa mu kibuga nuno mukinyi wa Royal FC yambaye nimero 3 no mukinyi wa Royal FC yambaye nimero 3 bakaba bamwita Shabane kabisa umupira bamwatsa ariko amukuye amenyo hari hando ryamenyo ntirikorotse reka avuga ati nta cyabaye reka tubandanye mukino tubandanye neza cyane ukuri kwamye umupira ugiye gusubizwa mu kibuga none mukinyi yambaye nimero 3 ku ruhande rwa Musongati FC ariko ahereza nimero 6 kabisa umupira awutera nabi cyane agacuti kubwana nanjye noshobora ari bamwita Sheke bamwita Shebe sha no mukinyi izira giwe ryananiye gusoma sinzi ko bayitirano na Shebe romantic mupira basubiza mu kibuga n'amaboko hariya biraboneka yuko no mukinyi nimero 3 kabisa ngo bamuhereza amapase amucika kabisa no mukinyi yambaye nimero 3 wo muri no mugwi wa Musongati FC twa Chris Ndikumana kabisa agakomeye ngo si hari hariya Cukuru ahereza mugenzi we ariko umupira kabisa ipasi idashika nimero 5 hariya wakira neza cyane ahereza mugenzi we baraduga arabahenda rasi shute ariko shute kabisa cya hejuru ya mbega bakinyi ba Royal ko bari y'amavubi bane bakinyi ba Royal ko bari y'amavubi kabisa ibintu birakomeye abakinyi ba Royal barari y'amavubi kabisa nuko nimero 24 wa Musongati FC asubiza mugenzi we hariya bamwita nde arondera mugenzi we yambaye nimero 9 ariko biranga hariya nimero 5 wa Royal FC areza mugenzi we asubiza hano ku ruhande hano kwa nimero 3 wa Royal FC arondera mugenzi we ariko amukubita akantu kabisa ajya Chris Ndikumana ari aka kantu bakita gute mwe muri abakambwe mu mupira w'amaguru aka kantu mugiriye kantu kagakoco akocoye hariya aka kantu bakita gute kabisa acahamagara Chris Ndikumana akubwira ati umviriza ugasubira za karata zibiri imwe y'umutuku n'iyindi y'umuhondo ndaziryamanye mu mufuko ati ndaziryamanye mu mufuko kabisa yes hariya biraboneka yuko Kofi yicaye hasi hamwe yakubita igitwe ku ipoto birashoboka kuba ibizunguzungu byagumye bizungereza yicaye hariya ntawuzi ikintu kiriko kiraba hariya ariko ndakwibutsa ko yari yagize shoke kandi shoke ikomeye cyane aho yari yakubise umutwe ku ipoto abaganga turabona ko basatiriye abaganga bagiye baramwegera reka dufate ku mazi mu mwanya turagaruka Yes tugaruka mu kibuga kabisa hariya nimero 14 wahanye ikosa ryakorewe no mukinyi rikozwe na Chris Ndikumana ariko hariya barashunguruka neza cyane abakinyi ba Musongati FC bahereza yarondera nimero 9 garuka rondera wo yereza hariya ku ruhande arahereza mugenzi we hariya barashunguruka ariko wewe uzugende Kofi uvuge ati jenda hatswe uzuvuge ati ndahatswe kabisa ariko hariya barahereza umupira bakubita ku mitwe ariko abakinyi ba
Musongati FC basubira bakira umupira neza cyane. Tubibutsa yuko kabisa kiracari igitsindo kimwe ku kindi ku migwi yose ku mpande zose. Igitsindo kimwe ku kindi ariko hariya igice ca mbere c'urukino kikaba kirangiriye hano. Shimira mwese mwariko muradukurikira tubaha ikaze mu gice kigira kabiri, ariko ndakwibutsa ko utaragira subscribe kabisa waraterewe kuko hano kuri Sunny Stars TV tubaronka vyinshi, tubaronka amakuru y'imikino, tubaronka amakuru mu buzima busanzwe, tubaronka inyigisho zigiye zitandukanye. Murabizi ko twaje kabisa muri kino gero, twaje kabisa twaje tugiye kuza turabahereza byose kabisa no mutazobisanga cyane. Izi nkino zozo kabisa tubemereye ko kabisa inkino yose amakuru y'imikino kabisa tuba tuyibereye kugira ngo tugende turayibaha. Reka tubabwire tereka dufate ku mazi tuze gusubira guhura mu gice kigira kabiri.